Hello guys, kuri mikonza wa Habibu, tukaba turi kuri MPO TV plus 257. N'umunsi tukaba turi kumwe n'abajeune talentueux n'abacomédien. Barakaze. I hope mubane natwe kuno munsi muraza kumva ibintu vyiza bibavuye ko baridoga, peut-être bavugisha ukuri, donc baraza kuvuga ikiri ku mutima. Ndibaza muri Buja Entertainment tugira duhagarara mu bastar gusa baririmba imiziki mu mpande zose, turagenda tukumviriza ibibazo vyaho tukabaza komsa tumenye comment entertainment y'u Burundi igendera zunguruka. I hope biza kuba bimeze neza cyane. Mutibagira kugira like, subscribe na share na comments kuri MPO TV, kuri channel YouTube yacu, kugira ngo muze muraronka ama notification biganiro vyacu. Hariho kantu bambwiye ngo kitaga kengere bagaga tinte tugende fyonde hajya komsa ama notification uko dupostinze ikiganiro muca mukibona. Habano bitwa Ikindi Media. I hope tuganire nabo komsa muraza kumva nibiki bategura gukora, bagira bahagarike, bagira babivemwo. I don't know. I hope mambo yatakuwa sawa. Na nyuma ya kamera ni Emma Blue the baddest. N'umunsi kwa twagendeye aba jeune, tuvuga ko aba jeune kuko nta mupapa mbona yambaye mwa alliance arimo. Ni team yitwa Ikindi Media. Ndibaza se ni beshi. Ego Ikindi Media. Aba jeune turashaka kuganira nabo komisa batubwire ni giki bakora, nimba baroga, nimba bikorera imizigo, nimba bagira ikizo media zabo ko tuziko media rama television n'ama radio n'ibiki. Rero nashaka kuganira nabo umwe atubwire ingene donc batoranye kuko mbona ari gikosi, nimba ari umuntu umwe yabavyaye arafite abasore vraiment bite ni sawa. Uraho nje ndahamra witwa gute? Bon, je nitwa Monsieur Boloto. Meze neza. Tugute nawe. Najibu. Abantu bakumenga barasa none gawashi. Bite. Sava. Muraho. Ashita. Sawa nawe. Ego turashima umwitwa gute? Oji banyita utwe businga cyane. Day by day. Day by day. Day by day. Na jour à jour. Mambo ni mazi. Na uri mkuru? Ya. Mkuru na. Mkuru ndi. Mkuru sana. Mkuru sana. Ndabona abandi mu Kostonga hafise dread. Papa. Mambo zako. Urakomeye. Witwa gute? Uzaji. Mr. How are you? Fine. Mazina ya Twarakoze Ahmad ukabana zira Zebede. Zebede. Zebede kwa. Eki. Undi nini? Hari undi muntu yoba yuhira Zebede gabasha. Ari nyuma yawe basi. Na wari. Yani sabanda. Monsieur bite. So Uraho neza. ndunde. Bite amakuru yawe witwa gute donc bidondore. Turashima twitwa Niyonkuru Baraka. Baraka. Migisha. Ni neema juu ya neema. Okay, jewe nashaka roho tuganire kuvyerekeye akazi kanyu. mukora akazi nyabaki? Twebwe nkuko benshi babizi turabakinyi ba filme, dukina filme kenshi dukina na comedy. Yego niko kazi dukora. Niko kazi mukora. Okay, juste kubadirije abantu baze abantu, donc turacari bato mu bisanzwe. Sasa rero gutwara abantu nkatwe tugishaka kuguruka biragoye. Wowe nkaho ubikora gute? Byose ni mu mutwe. Urabona twe mu bisanzwe muri groupe yacu Ikindi Media, n'abantu twumvikana, n'abantu batahura ivyo barimo. Rero biroroshe yuko umuntu ashobora kubabwira ikintu bakagikora vyoroshe. Kenshi rero novuga nta consequences nyinshi zibaho kubera ko tuvyumva kumwe.
ego je nshaka kumenya ingene mwagiye murahura murabana muva mu ndimwe muva mu ndimwe byagenze gute? Twebwe ntituva mu ahubwo gusa nyine twabaye umuryango umwe kubera novuga ko turi ikintu kimwe bivanye nuko dukora ibintu bimwe hama kandi tuva hamwe tuva Makamba kandi tumaze igihe kinini turi kumwe uretse ko twinjiye muri ikindi media vuba. Turashaka muri management canke twebwe turakora ariko turafise management niyo ijejwe kudufasha byose. Ego nk'ibintu bya mwamaze kuvuga ko mukora ibintu bya film n'amakomedi, donc ni zihe ngorane cyane ni zihe ntambamye muronkana zo muri kano kazi kanyu? Muri kazi kacu intambamyi duhura nazo sinke kandi si nyinshi, uretse ko benshi novuga ntibaratahura ibintu turimo. Hari haba abazi yuko tuba turi mu bintu byo gufyina muga ntibatahura ko ari akazi. Ivyo navyo novuga ko ariyo ntambamyi nini duhura nayo, ariko natwe kubera ko tuba tuzi ko ari akazi tubifata nko kumengo ntavyo twumva ivyo bavuga, tubifata nko kumengo siho turi mu bisanzwe tubandanya dukora akazi kacu. Butoyi umujose mademoiselle. Nka wewe muri kano kazi ukora ni kihe kintu ubona ko kikugora cyane? Ikintu kingora muri aka kazi hari ni sinoshimikira ku bintu bingora kuko novuga ati niho umuntu juste agitangura nta kintu ndabona novuga ati cyongora cyane ntacyo kabisa. Byose ni sawa kuri wewe? Ahantu ngeze byose ni bon kabisa. Baraka nyitaba Baraka nawe donc uramaze igihe kinini ukina ndibaza? Ego donc ushaka umbwire rero tije burya rero kuva muhira mvayo ngenda ndiruka muri close sindonga amahera ya bisi tugiye mu repetition tugiye donc ndufungura ushaka widoge mu bisanzwe? icyo cyo kuvuga nti no kwidoga kubyereka ivyo byose ntibirimo kabisa byo kuzi. Turaronka neza umwanya kuja kugira shooting ibyerekeye siporo turagira ego ibyo birabaho turagira siporo. Turabana rero ibintu bya transport sije ibitugani byose twe biroroshe kuri twebwe nta kibazo na kimwe dufise ko management dufise iri panze fresh. Je shaka kabazo gatosha kubabaza. Urabona hariho comedy mukunda mwigeze gukina harimo akantu kakana n'umwana wandi muri mwese n'umwana wandi ko mushiye mutwenga monsieur wowe utwenze cyane excuse me ibyo mwana n'uwawe Zebede wanashaje n'ukuri peut-être wamuvyaye ukiri mu kuri aka ibyo mwana n'uwandi oja no dukinana gusa ari mu ikundi yacu ariko no banashaje none ko basigo mutakazanya gusa mbona umenga amafitanye agashusho Abafrika turasa je borose nashaka kungasira shaka nabaza kubona ubibazo kubisa bana benshi hama uyu mu monsieur nubwo yambaye ishati umwuse negeze kubona yambaye ibitenge shaka umbwire ibi donc ari ikintu dushaka gukora mu buzima ukabona ko kiguteye complexe uwe ntiwigeze ugira ama complexe wambaye ibitenge banza umbwire kwanza iyo wabikuye. Murakoze cyane ubwa mbere jewe manje ndakubwira iyo nabikuye nta hantu na hamwe novuga jewe nabikuye novuga ko ari don ni ingabirano donc Imana yampaye. Uretse ko gusa mu muryango wacu nariga nzina bantazira rya Bakame ari rya sokuru wanje barakunda guteramisha abantu cyane novuga ko noba navyonse mu muryango mu bisanzwe mugabo rero dusimbije n'ikibazo ca kabiri ko je ntivyigeze bintera ibibazo kwambara ibitenge nakuze ndabikina cyane nakuze nkunda kwambara ibitenge mu kwivuga amazina n'ibicuba mu nyuma ndaja muri iyo ngabirano rero nayo yo guhindura amajwi nkakina sene z'abagore sene z'abagabo kwambara ibitenge rero ntaco byibintwaye mu mwanya w'akazi juste waramenyereye narabimenyereye cyane. Shaka mumbwire nkamwe mukina juste niko kazi kanyu mumbwire kubera iki ibintu vya comedy ngaha mu Burundi birateye imbere? Ibintu vya comedy nibaza ko bidateye imbere cyane
ariko uko turiko turabibona biriko biraza ko abantu bariko baravyumva natwe tukaba turi mu bantu mu bantu biyemeje ko tugiye kubiteza imbere biciye muri groupe yiwacu Ikindi Media. Yego none nka wewe leader uri dabana bana nigi kubona ko cokogwa kugira ngo donc force zikomere zigwire mukora akazi kanyu neza atakibazo mwamaze kumbwira sport murayikora bya sport ziratandukanye hari sport yo kugenda kwiruka hari yo kuja muri gym hari yo kugenda gukora ama repetition n'amaguru urumva banze umbwire nigi kubona ko cokogwa dis-moi. Icokogwa nibaza hanini novuga ku bandi atari kuri twebwe kuko twebwe nakubwiye nkuko nabikubwiye kare twebwe novuga ko twipanze neza nta kibazo na kimwe dufise muri Ikindi Media urumva ariko nibaza ko kugira dutera imbere nuko hoboneka ama groupe menshi nkuko kwiwacu nayo akaba yipanze nayo kugira yipange nuko yoronka abantu bayashigikira kugira baronke ayo ma transport nimba bagenda mu repetition kugira baronke uburyo nyene bukwiye kugira bisanzure mu byo bariko barakora. Hama ikindi nibaza ko cofasha kugira umuntu atera imbere urabona nk'ibi bintu twe dukina yuko tubishira mu social media. Ni vyiza yuko abantu babikurikirana ari benshi kugira nabo baduteza imbere nico kintu mbona cyo kogwa hanini. Okay, donc wewe ico nico wifuza abantu bakina ama comedy nga mu Burundi barashigikirana wewe unabashigikirana canke baranyukuntu uvugisha ukuntu uvuga ikiri ku mutima. Okay, kinama no vuga nga mu Burundi sikirenga ku bashigikiranira n'abandi ico nico no vuga gusa urumva barigungira urumva bashaka bo kuri bo nyene bagume bigungira ko akazi kiwabo urumva gushigikirana nta birimo ka mu Burundi kubona yuko umenga nivyo bintu bibasubiza inyuma. Yego sho kuvuga yuko ari ibintu bisubiza inyuma kungirako urabona wewe ku bwawe ti hakogwa iki cyane koko rero ngira tugira amatora y'ibintu bibiri ni museke tugira ex mu bwiherero ariko mu oya dutora ku mugaragaro amatora ni yibwe. Okay, twagiye Gasore muramuzi mwese Gasore muramuzi na Kigingi mumwe wese avuge uhita mwonde. Gasore na Kigingi je mpitamo Kigingi. Monsieur le leader wewe njewe aho nta numwe kabisa. Swata iyo bayitwa Swata ndabariza rimwe ntiwambaje igituma tanumwe canke nivyo ntibirimo utora kimwe niyo ugiye gutora umupresident uratora uyu ntugenda gusigura ngo nimba je natewe ujya kubera guki urumva sivyo ko basha. Okay, wamaze kuvuga ati nta numwe iyo ni Swata. Okay, Legimo mumbwire mwebwe mutoye nde muri Kigingi na Gasore. Je voulais naho peut-être nous sommes légèrement mais nous sommes des idées différentes. Nous avons des séries ariko nous avons des idées différentes vyibaza. Bon muncamake jewe ku ruhara rw'iwanje bo umukomedi wa mbere natangiye kumenya mu Burundi ni Kigingi kandi ndaramukurikirana kuva kera cyane siritumwa bijya bintu by'ama stand up comedy cyane kandi ndamwemera a 100%. Urumva rero niyo mpamvu nabwira ati je ndamwemera ko umuntu natangiye kurikirana kuva kera kabisa. Wowe urumva uramuhaye majwi ijana ndamuhaye ijana muri industry ariko ya stand up comedy. Ama nyene wanyu nawe nanje nuko nyene kabisa muri industry ya stand up comedy Kigingi na mumanuri kwanza muri stand up comedy Kigingi mu Burundi hana mpinzani labda si tujipange tucho kumpindura mukajipange baba ari umuntu dufise nubwo benshi bataramumenya mugaje nibaza ko ariwe ari kuri number 1 uyu mzee wa kazi ibitankorera biranshimisha ushingana nawe Kigingi Kigingi aragiye gutwara gihugu kabisa aramuteka udetamye n'icyubahiro baba batoto se wabana nawe siku zote mkubwa ni mkubwa tu. Mkubwa ni mkubwa. Watanguye anakuwa ameanza tu siku zote. Ngo jenga ndoko ndamaze kubona ko Kigingi yapashije ijwi ryanyuma basisigaye ryanyuma ryogenda. Merci.
mbona kuna nywele, kuna ndevu? Lazima mtu aseme ukweli. Ameni Gasore. Ashobora gutangura kubega ariko Gasore akagutanga. Ngaruka uyu mugabo. Wowe bijya bintu byo guhindura ufata cyangwa ufata inyuma kubera ari igihe uhora uhindura ibintu ushaka utora ijwi ry'umuntu umwe urisubiremo nka 3 secondes. Ngire ko ndarisubiramo. Yewe gayewe nge tura. Nimusomye nanje. Somya nanje. Bwabone nukonye mwabasazi mwe. Sinababwiye ntisenga imari irahinyuza yewe mukaba. Jewe naragowe Bikira Maria mawe. Ya, wow. Huyu mjamani kicha sana. Kicha. Niko mzima. You did it. twaganiriye byinshi nagiye cyane nshaka mubwira umuntu wese icyifuzo cyiwe kimwe kubera sinari kujya kubabaza Big Fizzo na Sat Big kuko mwebwe ntimuriri mu bajije mubo muri domaine imwe ndibaza birumvikana utatubajije iri defense tubaze n'abandi iba yitwa question de réponse sasa mie ngabura mugira mumbone mugira mumbone ntacyo tuzobigarukako okay ikindi kibazo kimwe umuceri n'ubugari mutori cyane urubugari n'ubundi no kubaza abandi bose n'umuceri kubera nta n'umwe yari ubugari muri yasinema Yesu wabonye bazanye ubugari bazanye ifi n'icyapati harima hariya ni bari mu bikoti wewe nabikuye none mwebwe aba majama kweli nanifurahisha sana okay je namaze kubasaba mbwira icyifuzo n'umwe kiri ku mutima kuba mushinga nawe shinga habashe ingira birame mbone ya jewe icyifuzo cyanjye cya mbere nifuza jewe kandi ndabona yuko icyo cyifuzo ntegerezwa kugishikako nifuza yuko ntegerezwa kuba comedian akomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu karere ka East African Community. Nicyo cyifuzo cyawe? Yes. Monsieur le leader nawe jewe icyifuzo canje ni ibyifuzo nsaba kuri mwebwe na cyane kuri mwebwe donc ku ma TV online. Ni kuri bose muga cyane kuri mwebwe rero mugize ama TV online. Sawa. Nukuvuga kare watubaje ati mbe kugira umuntu ibintu by'amakomedi bitera imbere hasabwa iki urumva rero mu bisabwa namwe murimwo ifo yuko mutegezwa kuza muragendera bose kugira nabo mubateze imbere apana ko muguma ku muntu umwe ko namandaraba nk'ubu ama TV online kenshi namambona muri ku muntu umwe wonyene ari nawe yagaruse ngaha mu bibazo mwaje kutubaza rero nibaza ko atari byiza mworaba bose kuko abashoboye ni benshi kuko ngaha ndazi aha muri twebwe ngaha twicaye ngaha hari abantu iyo ubagereranije nuko nyene ngisinzi abantu ntibaratumenya kubera mwebwe urumva namwe nimwe mwotumye batumenya mugabo urabona ko muja ku muntu umwe rero je icyifuzo cy'iwanje nuko mwotemberera kuri bose yani kwa Kiswahili wanasema wakuze vipaji vya wote msiangalie vya mtu mmoja. Ni hicho chofasha sana industry ya comedy kaduga abantu bakatumenya mu makungu bakabona ati kumbe mu Burundi hari abakomedie benshi kuko ububazi bake bivanye namwe. Sasa jaribu murabe ukuntu mugirane mu kuza intuzenya impano z'abantu benshi baha mu Burundi. Yego. Bojeyo ikintu cya mbere nosaba kwanza president nifuza abanyongira agafanta kwanza ikintu cya mbere oya ndaje kuri kontwari bazoguha oya ntegezo kwita kandi 2 times ikintu nashaka kuvuga gishaka gusa ni cyuyu uyu mukuru wacu ariko kubera we yavuze kuvyerekeye ama TV online je ngo mbavuge kuvyerekeye abene gihugu
urumva umuntu nashobora gushika aho yifuza adafashe ku mugongo. Jewe hari ikintu nkunda kubona kandi kambabaza cyane, abarundi bakoresha iyi social media ni benshi cyane, amarezo sociale, ariko ugasanga ariko arakurikirana ibintu by'abahindi, abatanzania, bande kandi akabazi yuko hariho abantu benshi cyane b'abarundi bari ku marezo sociale kandi bagira ibintu byiza, bakabata akaja kuri aba Diamond muraba wa hehe, raba kwanza iwanyu mu Burundi, tizama ikindi media, tizama Ihuriro TV, raba bateze kwanza imbere baje. Ubu Diamond ntawe muzohurira, ubu uriko urateza imbere Tanzania. Kwa hiyo ule akiingiza views zitamsaidia yeye na nchi yake, lakini ukiingiza views mu ikindi media zitasaidia ikindi media pamoja na nchi yetu ya Burundi. Ikijero nusaba ku Barundi bose turabe kwanza ibintu byacu byo mu Burundi, barata umwanya mwinshi cyane bariko bararaba ibintu byo mu makungu. Mina ico nico cifuzo nosaba. Donc dukunda ivyiwacu, na cyane ivya ikindi media, cyane ivya ikindi media. Kandi ikindi kintu gisi tunakuja, I hope tunapashwa kutoboa moto fire, yani sijui nikwambia vitu viko jikoni kitchen. I hope mambo itakuwa ni commercial. Ndibaza mufite bimwe cyane nk'ibisi. Haya je icyambere ikintu nifuza kwanza nuko notera imbere ndabikishije muri comedy. Hama nagomba gusaba ikintu kimwe, ico kintu nagomba kugisaba aba comedian bonga mu Burundi, sirito bonga mu Burundi. Ico nagomba kubasaba sikindi, nagomba kubasaba yuko boreka ibintu byo kwigana abandi, yani wawe wabunifu katika mambo yao. Ndaguha karorero nk'ibi bintu mazimisi ndabibona mu makomedi y'abandi bantu, ibintu byo gutukana nka Barcelona, Chelsea, ibyo bintu byatanguje Mr Tataki na Zebede. Kandi nabibonye shame ko muragwana ukuntu yari komba cyane. Hatari man, ndizo gutuma tubwira ikindi media ni fire. Umuntu wese uzokumva avuga mal France, igifaransa kitabaho, menya yuko ahayigana Monsieur Tataki ari wowe uyo mu gifaransa agent adamuita photocopy kubera abakora nyigana. Uranyumva abariko ranyiga. Rero ico ndabasabye wawe na ubu ambushete, machete, harmonize, mayonnaise, ibyo baguma babitwigana. Urabyumva? Rero ico ndabasabye nuko wawe wabunifu katika mambo yao, waache kufuatiliana. So sisi tunabuni kitu alafu wao wanavamia. Waache kufuatiliana, wao unabunifu mambo yao. Byari hivyo. Waache ujuaji. Haya nakushukuru. Monsieur Gwambe nambe no wanza kubashimira kwanza Imperial TV kwanza wakuja kutuhoji ikindi media. Hama ikifuzo novuga ati urumva biri ensemble n'abahungu, tupende tukazi yetu. Tuingie kwenye social network media, tufuatilie kazi za Burundi ili tuweze kukuza vipaji vya watu wa Burundi. Hicho ni kitu kikubwa sana, kitatusaidia sisi kufika kwenye ndoto zetu sisi hasa. Shukuru sana. Sewa bana. Okay. Je kifuzo canje hari umuntu yambajije mbe hari umuntu abandikira amakomedi canke bimeze gute? Kabisa cyane wambie bijya mumaze kubona byose nta cyumviro cy'umuntu kirese twebwe ngaha. Ni design. Nitujyama mwijoro, kesho tukora mwijoro. Sababu bicho kwa metulia biko pose, atuna stress na kitu, mjiko kimya no dukora twebwe. Sasa bareke kumva ibintu nk'ivyo twe turakora nuko nta numwe twandikira ni twebwe. Kabisa. Hama ibindi navyo tuko turakora. Mtu akitaka kujua kazi zetu aingie YouTube andike Kindi Media aone vitu vyetu, subscribe afyondaga kengeri haja kugira bikume biza kubyinshi. Kimwe gusa bati bagira na Imperial TV. Mushego subscribe. Umeua sana. Messi, kumenga none wesiguri gasha canke nakifuza. Zakwaje. Saba tumuwa kilivuriro rero muze muraja kumuvuza. Gusa mu Dr. Mboromenga yobazerera. Kutatabiza arabishoboye. Gira nawe none donc icyumviro cyawe. Ujya rero cyumviro cyane kibanza badutuza. Yana muwa yetu ya kuma nzuri sana. Alafu usisahau sana kenge kazi alarme mfaranga. Kenge baita alarme. Kandi cyo ndabasaba gusa support yawe
murakoze cyane I hope nitwa batuma kundi musinzo twita nta kibazo inshallah muze mwagiye makamba ba oya muze mwagiye muzogire hariya byara ko bakuya kuya sasa umviriza nkuko twabivuze twaje tuvi makamba tuishafika hapa ntidusubira inyuma yani tunatoboa tunahakikisha kuna wale watu umesema sijui wakina Gasore ndio labda ndio wao sijui wajipange kabisa yani tunakuja tumekuja pia mimi naomba watu abantu nibaje kuri YouTube andika Ikindi Media angalia comedy za Ikindi Media na imani hawaturudi kuangalia comedy za watu wengine maana watu wengine ni fujo tu tumeshiba vitu ya fujo mbona kulisema wewe kama wanakuja fujo hey unaongea na mtu iko nje unasikia anakuambia hivi ngo mu Burundi ni fujo kubera iki bwana fanyeni vitu vizuri mwache fujo sasa waambie tumekuja aambie cheche yani unawakalisha mkao wa kula yani hapa tumekuja Jewe singina komedi ariko nchiye numva ubwo haki ya Mungu utaona nani ingine sisi ndo tutakuuliza bwana hivi unaona aje tumekwambia kweli naje ndi ready hari ikintu yavuze nuko wakuyakuje no bikomeza yuko ahantu ba mbere baje mu gisagara amine fsade yari twebwe bazero twari tuzanye ubuheki ntabwo bazi kandi tena umtangazaji wangu anakuja kutoka pale nimempa jina mimi nakuita utakuwa ito Hajati Charaza au haja reka ndakurebe neza uzengo kuvana n'ibibazo matubajije sinzo kwanda kwita Hajati Charaza anacharaza kuko urazi kucharaza bana charaza nibazo kweli twenyene baje ndabwiza ko nimenjoy sana namwe wasahau kusubscribe hapa angalia TV ingia YouTube angalia maneno piga subscribe hapa pamoja sana wa like wa comment wa share nini tubashe gushigikirana ko mwavyumvise dukunda ibintu byacu bavyumvise bonyene dukora akazi kagoye bashe sisaba bonyene n'aba journaliste hari muri twe bwara batakundana duhuye ni vijembe lakini ivyo sivyo dushira imbere I hope namwe muze murabwirana amajambo nimukore kumsa akazi kivugire okay murakoze cyane kubana natwe kuno munsi nyuma kamera ya Emma Blue the Baddest tuzosubira ubundi munsi muri Buja Entertainment. Love you. Bye.